munsi sinzi yuko umwasi wawe womugirira neza, sinzi ko umwasi wawe womugirira neza, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'abansi bacu tubagirire neza, tubakunde. Haleluya. Uwo ni wo mutima wa Kristo. Kristo ubwiwe murazi ko abamwishe, abamusogose, abamwambitse ubusa, abamutabaguriye kw'impuzu, abamuhaye sipongo, abamucumise icumu mu rubavu, yaravuze ngo data, ngo bababarire kuko batazi ico bakora. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, utwitwararika muri gato na kanini. Mwami Imana, ijambo ryawe warariduhaye kugira ngo rimurikire ibirenge byacu, kugira ngo dushobore no gukora ku mutima wawe. None ndasenze ngo ukomeze kutwagura mu ihishurirwa ry'ukuri kw'ijambo ryawe, kugira Mwami Imana turongogwe naryo, kuko ari ryo rituma twemerwa nk'abana tugahinduka kuba abana b'ukuri. Rero muvyeyi mwiza, ndasenze ngo n'ubu dushoboze kuryumva no kuritahura cane ico ritubwira. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro, ishimwe bibi vyawe, mbisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ego rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo umukristo ubundi akwiye kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana. Haleluya. Akwiye kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, hama ivyawe navyo Imana ikavyitwararika. Haleluya. Igihe witwararitse iby'Imana ukagira inyota yo kwagura ubwami bw'Imana, nukuri nayo igutera iteka. Haleluya. Ikugirira neza. Reka dusome mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 16, turasoma kuva ku murongo wa 27 dushikane ku murongo wa 34. Aravuga ngo uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zatorotse. Ariko Paulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Asaba ko bazana amatara, yitera mu nzu atekewe n'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila. Arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati, izere umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Baramubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, aca arabatizwa hamwe n'abiwe bose. Arabadugana abajana iwe, arabagaburira, anezeranwa cane n'abo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Amen. Turabonye ingene aba bagabo bari bakubiswe, abagabo bari bafunzwe, abagabo barenza amaso ibibazo barimwo bahimbaza Imana. Hama Imana mwijuru nayo ibakorera iki? Ibakorera igitangaza. Kubera iki? Kubera ukwizera kwabo. Haleluya. Hanyuma ngo uyo mukuru w'ibohero ngo yikanguye, abona inzugi z'ibohero zuruguruye, agira ubwoba, kuko iyo umuprisoniye ngo yagutorokana mu Baroma, icyagezwe cari kimwe, cari uko nawe wicwa. Hanyuma ngo acatora inkota agira yisogote. Paulo ngo acarasemerera n'ijwi rirenga ati, reka ntihagire ico wigire, ntiwiyice. Ati twese turi hano. Haleluya. Murumva umuntu yanywanye na Kristo. Uyu munsi wewe wakubiswe ugafunga ukuraho, bakakubohera mu mpatane z'ibiti, uyu munsi uronsa akaryo, mbega uyu muntu yagukoreye ibyo womukorera neza? Canke wacuvuga uti aha nawe ntiworubona, ntiworubona? Ariko umuntu afise umutima w'Imana, umuntu afise umutima
ubwami. Haleluya, haleluya. Yuzura urukundo rw'abariko barahona, yuzura urukundo rw'abariko barahona, agira umutwaro wo kugirira neza abo Satani atwaje igitugu. Amen. Urumva aba bantu nta kindi bahowe, nta kosa rindi na rimwe bakoze gusa bahowe yuko bariko bavuga ubutumwa bwiza, bariko batabara abantu, ariko Satani ababazwa n'igikorwa ciza bariko barakora. Haleluya. Ariko kubera umutima w'Imana wari muri bo, haleluya, ngo baravuga bati ntihagire ico wihora, ati ntihagire ico wihora, twese turi hano. Ngo arirukangazana amatara yamurika, asanga vy'ukuri bose baraho, asanga za mpatane bazivuyemwo, asanga abaprisoniye bose baraho, nta numwe yatorotse. Ngo aratangara. Haleluya. Ngo aratangara, hama ngo arabasohokana hanze, ngo arababwira, ngo yikubita imbere y'ibirenge byabo, ati ndabasabye mumbwire jewe nanje nkora iki? Haleluya. Ati nkora iki? Kuko yarengewe, ubundi bariko batorotse, mugabo kubera ari bo bari bakeneye gushingira intaha Imana ho nyene, ntaho baroye. Haleluya. Kandi bari bizeye ko iyababohoye ari ikomeza gukora igikorwa. Ngo hanyuma ngo abaca baramubwira ngo izere umwami Yesu. Haleluya. Ngo izere iki? Izere umwami Yesu, nta kindi. Niwamwizera uratabagwa. Haleluya. Ngo hanyuma ngo aca abajaniwe muri iryo joro, aragenda arabakanda, arabavura. Ahejeje kubavura batangura kubabwira iki? Ijambo ry'Imana. Babwira abo mu rugo rw'uwo muri uyo mukuru w'ibohero. Hanyuma ngo bose barizera, iryo joro nyene barabatizwa. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kubera ishaka ry'aba bagabo ry'ubwami ryari muri bo. Haleluya. Nawe by'ukuri ukaba ushaka gukora ku mutima w'Imana, gira ishaka ry'ubwami bw'Imana. Kura ugwiri mu mutima wawe, kura inzigo n'ishari mu mutima wawe, kura kwidoga mu mutima wawe, kura kwihebura mu mutima wawe. Haleluya. Ugira ishaka ry'ubwami, hama Imana nayo vyanka vyakunda. Haleluya. Nayo itegeza kwitwararika ivyawe. Amen. Nayo igira iki? Itegerezwa kwitwararika ivyawe. Usomye ngaha hepfo urabona ko ngo baciye bategeka yuko ngo babafungura. Baciye bategeka ngo babafungure, ariko Pawulo aravuga ati no, ntidushobora gufungurwa nk'abantu ataco bamaze. Atabadufunze genda mubabwire baze ngaha, babanze baze ngaha. Ati twebwe twarakubiswe turabaroma. Abaroma carazira ko bakubitwa. Hanyuma ngo babibabwiye ngo baragira ubwoba bwinshi. Haleluya, haleluya. Umva Satani azokwamagira ubwoba abonye ibitangaza Imana iri kwira gukorera. Amen. Abakozi ba Satani bazogutinya, bamaramare. Kubera iki? Kubera imbaraga z'Imana ziri muri wewe, ntibaguhangare. Haleluya. Ngo baca baraza barabakomera amashati, turabinginze mutubabarire. Haleluya. Umwasi azogufukamira. Abakozi ba Satani bazogufukamira, abagucira icobo nibo bazoza bagukomera amashi. Haleluya. Ngo baraza bikubita imbere yabo ati turabinginze, tubabarire mugende, bitaramenyekana. Haleluya. Hanyuma barafungurwa. Kubera iki? Kubera umutima wo guhimbaza. Haleluya. Kandi n'umutima bari bafise wo kugira iki? Ukwagura ubwami bw'Imana. Uyu munsi sinzi yuko umwasi wawe womugirira neza, sinzi ko umwasi wawe womugirira neza, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'abansi bacu tubagirire neza, tubakunde. Haleluya. Uwo ni wo mutima wa Kristo. Kristo ubwiwe murazi ko abamwishe, abamusogose, abamwambitse ubusa, abamutabaguriye kw'impuzu, abamuhaye sipongo, abamucumise icumu mu rubavu, yaravuze ngo data, ngo bababarire kuko batazi ico bakora. Haleluya. Stefano umudiakoni yari yaruzuye mpwemu yera,
yaranywanye na Kristo, bariko baramutera amabuye, rimwe rigwa mu jisho, rindi rigwa mu menyo, rindi rigwa hehe. Arababwira ati data, ati bababarire, ntibazi ico bakora. Sinzi ko uwo mutima natwe tuwufise, ko uyu munsi twosabira imbabazi abansi bacu. Sinzi ko uyu munsi twosabira imbabazi abariko baradusogota, abariko baratuvuga, abariko barababaza imitima yacu. Sinzi yuko uyu munsi twobasabira imbabazi, ariko nguyu umutima Imana iriko iradusaba. Nguyu umutima Imana iriko iragusaba wewe nanje. Haleluya. Kugirira neza abansi bacu. Haleluya. Niho vy'ukuri tuzoba turiko turagira iki? Turiko turagera ikirenge mu ca Kristo. Kristo ntiyitaye ku bariko baramubabaza, ariko yitaye ko ubugingo bwabo butogwa mu mahonera, ariko yo burokora. Haleluya. Bukaragwa ubwami bw'Imana. Ngiyo mission duhamagarirwa. Haleluya. Ivyo rero jewe nawe ntitwobishobora muri izi nkomezi twambaye z'umubiri, ariko ico tuma tubishobora nuko tuba twuzuye mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Ico tuma tubishobora nuko tuba twuzuye mpwemu yera. Niho dushobora no gutahura ko abakoreshwa ivyo bariko bakoreshwa n'umwansi, tutakwiye guhanga, bariko dukwiye guhangana n'umwansi ariko arabakoresha. Uyu munsi ikibazo tugira, duhangana n'abantu, ariko ntiduhangane n'umwansi ariko abakoresha ivyo. Haleluya. Haleluya. Aba bagabo Paulo na Sila bari baratahuye neza, baramenya yuko uriko arabagwanya atariyo murinzi w'ibohero nabo baroma, ariko barabona neza ko umwansi bafise ari Satani, adashaka ko ubwami bw'Imana bushika no mu banyamahanga. Haleluya. Bari barabitahuye neza. Rero natwe tugashaka kuba abantu bakora ku mutima w'Imana, nuko tumenya ngo umwansi ntashaka. Haleluya. Ntashaka ko izina rya Kristo ryamamara, akatwitiza, akadukoresha ibyankwa n'Imana kugira ngo izina ry'Imana ritukwe. Ariko rero turenze amaso ivyo, tumenye ngo umwansi ntashaka. Haleluya. Ntashaka. Duhangane nawe, ariko ntiduhangane n'abantu. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira vyose uri mwijuru, shimwa kubw'ijambo ryawe Mana. Shimwa ko hari abahizi babaye muri ino si, bakoze ibikorwa vyiza uyu munsi turiko turabigirako. Mwami Imana, ndasenze ngo umutima wari muri Paulo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, natwe uwo mutima wo twuzura, iryo shaka ryogwira mu mitima y'abahungu n'abakobwa bawe, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, kugira ngo dushobore kugura inyota n'inzara y'ukugarura abariko barazimira bagwa mu mahonero. Mwami wanje, Mana yanje, ndabigusavye ubidukorere twese, inyota n'ishaka igwire muri twebwe, hanyuma icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.